Ahantu harimo Kenzi mbeni gute horeka kosha. Siren Vibes TV. Turabaha ikaze muri kino kibanza. Turi mu ntara ya Cibitoke. Neza na neza muri commune Rugombo. Tukatubabwira ibizugiye kubera mwino commune itariki 10 z'ukwezi kwa munani. Abandi bita Myandagaro. Turaberewe je ndaberewe ubwanje. Nabari nabo turi kumwe baraberewe. Hariya icapa kirerekana umunezero ntangere. Nkako rero jewe ndi umuhuza bikorwa nk'abantu jije marketing muri Rusizi Limited. Mugabo ubu manda ifise muvukanyi wacu Jean Bedel Bokassa niyo nkuru alias Timiza Fashion agomba kutuyagira byinshi bijanye na runo rubanza twimirije. Murakoze. Nkuko Arenova araje kubashikiriza nk'intangamarara turi hano kugira dushire ahabona ibimaze iminsi twita ko buba ari nkuru ntwarunwa canke makova maze iminsi mona asirikira. Abona rero byemeje kumugaragara uko igikorwa nyezina ca Cibitoke Summer Time edition gira kane izo bitariki 10 z'ukwezi k'umunani ku Lac Dogo. Murayizi wizi muri benshi abatayizi nabo barayumvise kandi abayizi nabo nta narimwe bahengeshanya kumva batoyi bamwo kubw'ivyiza vyayo n'ukuntu iteguwe. Abatarayibona nabo bafise igishika cyo kumva bo participa muri evenement. Murahawe ikaze ni twebwe nyene ni babandi muzi abatari bake musanzwe mwemera nka team Courage itegura ibintu vyiza bifise concept nziza tuvyiga tukamenya ivyo abantu bifuza n'ivyo abantu bashaka. Nkuko mu bisanzwe rero mubibona misi yose twamatugira ama innovation twamadufise innovation suiva nivyo muba mudusaba nivyo abantu baba badusaba. Turamutse rero turi ngaha nka lancement officiel kwa rino gerekerezo tubereka ko cette fois-ci dufise n'abaririmbyi basanzwe bakunzwe muri no misi. Abaririmbyi mwadutumye abaririmbyi mwadusavye nkuko twama tubabwira ati mutubwire ivyo mwifuza byose tubategura suiva nuko mwe mushaka ko twe intumbero yacu no kubaryohera. Intumbero yacu no kubaryohera nico gituma ivyo mudusavye tubibakorera nkuko muba mwabidusavye. Abarinzi nabo sinorinda kwavuga amazina nibaza ko ata murundi numwe yoba atabazi. Murababona ngaba turi kumwe. Cette fois-ci tuzokorana n'undi mu DJ mwadusavye. Herere ngujya abatamuzi ni Zenobino bo tuzokorana kandi na Asero wewe twomwita ko ari umwana wa evenement kuko edition zose amahari kandi bama bamusaba ati mutugarukanye. Ego hama ibindi navyo dushishikara twategura ni byinshi ku imisi igenda tuzogenda tubaha umuduhu ugutwi. Mukurikirane ya mapage yacu mukurikirane ya mastati yacu mukurikirane ibinyamakuru bitari bike muzogenda mumenya uko imisi igenda ibintu tuzogenda turongeramo ama innovation kuko byose nitwasha tubabwira ngaha ati mpanze kunukunuko uretse ko intangamara ari ikintu nyamukuru ari kubamenyesha itariki n'ikibanza. Tukasha tubahana bike muri concept hanini twongeyemo comme innovation. Murakoze. Ego icambere na mbere novuga ni gushima kuba turi abartiste bamwe bahiswemwo ni Summer Time giye kubera mu Cibitoki. Nibaza yuko nakaryo kadasanzwe ko gushora kubana n'abakunzi bacu kugira ngo tubanezereze tunezerwane. Nta byinshi mfise byo kuvuga. Nibaza yuko isezerano nuko yashika twese. Yes hama turyoherwane nongera nsaba abanditsi n'abamenyesha makuru bojisho ry'abadukurikirana badufashe gushikanira nkuru nziza kure cyane hashoboka kugira ngo tuze turyoherwane n'abakunzi benshi muzoze muri benshi mu Cibitoki turabashaka cyane. Ego murakoze cyane. Mokenzi ndabara mukije mwese. Ndishimye nanje cyane kwandi ngaha anye ko babivuze si tutwenyene turirimba mu Burundi turi benshi cyane gose mugabo urumva ko bafise groupe izina ryacu rikaba ryaragarutse kenshi
ibintu vyo gushima quand même uvuga ati bon burya sinkorera ubusa sinamba nirorera donc ndabashimiye cyane kubona naracaguwe kugira nshobore kuza kwifadikanya nabo muri iyo Cibitoke Summertime. Hama c'est aussi un plaisir kuja kuririmba mu Cibitoke. Si kenshi tugira ama concert mu bindi bice atari Bujumbura, donc azoba ari mbere pour moi. J'imagine que hatazoba hariyo abavuye Bujumbura gusa hariyo n'abahari abazokwifatikanya natwe peut-être batari bwatubone turiko tura performinga, donc ni ikintu kiryoshe cyane. Yego nico hama bazoze bari benshi bizaba biryoshe mu bisi ko tuzotererana inyama sinzi ko ivyo ntavyo naho ndabibona mugabo apparemment ya mudufashe namwe aba journaliste kuko yinye like tuvyivuganye kunyene tukabipanga ntimudufashe gushika kure usanga kumena ko ndavuga dutangiye twirorera gasanga n'uburyo babishizemo ugiye urarira, donc mudufashe yego ntuzotamba mwirorera umwaka wese tuba dufise public ya 4500 personnes bisigura ko ubu twitagetinga 6000 canke 10 harakwira abantu bangana. C'est une plage ni gani kuri beach ni hani yego abafana bazomuzana kuri stage nzorimba ati ahantu harimo kenzimbe ni gute horeka kosha bashaka inyama nahise bayifashe gutiriga batubwira Kabeyi. Bon ivyerekeye Akabeyi nshaka kukababwirira mugabo uko biri nibaze ko ushobora kuba waraje muri edition zari zihari. Okay, nibaze urazi ko ibiciro biba biri abordable, ibiciro biri hasi cyane, abantu vraiment nta muntu numwe ashobora kwinjira abura amafaranga yo kugura inyama ziba zizimbutse cyane gose. Oya kandi n'ibinyobwa biba bizimbutse cyane gose, ico nimugira ubwoba. Ganire je nibaza yuko concept abari uko kwero mudafisa tutoronka tubaryamika ko uvuze bazaho concept mwe mupanga ko ari jusqu'au matin yago mugabo ushoboye kumva ko yarambiwe aho aragenda mugabo siho biba vyabereye kubera iyo 3000 personnes mutoronka aho washira 6000. Okay 6000. Okay umva nibaza ko warambiwe washoboye kurondera kuja handi hano hasanzwe hadinira yogera washoboye naho kwitanga abandi akaronka icumba kumva ararushe akakironkagi ubutaronse nawe abayajazi ko ari ngahonye ari préparé mentalement nibaza ko ari ivyo ngeje kunganira nibaza ko kibanza twavyingire twakoze mu mwaka uheze n'andi mahitsi yaheze kibanza ubu kirakwiye se kibazo cy'ikibanza ahubwo gusa ico ubu twasubiyemwo nuko bazodushiraho amatara atageze mu mandi mahitsi yaheze, ariko ubu ikibanza kirakwiye. Amakibazo c'amahoteli naho bamaze kuza barabonye yuko atakibazo c'amahoteli mu Cibitoke bifise. Nk'amahoteli yarabuze, haraho amahoteli mashasha yarutse kubaka kubera ino edition nyene ya Cibitoke Summertime y'uno mwaka. Amahoteli rero bariho nta kibazo na kimwe bazogira, hama abenshi basavye yuko tubandanyiriza hariya, nico gituma twiyumviye yuko twokeshereza hariya kandi security izoba imeze neza, nta muntu numwe azogira ikibazo kuri icyo. Nico no garantisa bariko batumviriza nabo nabaza kubona ino nkuru ko batogira ikibazo cy'amahoteli n'ikibazo cyaho tuzokeshereza, kuko byose bizoba bihari. Mu kibazo naco cy'inzoga nibaza ko Brarudi kirumva kano kamo muriko muratira n'umongera munayisaba ko izogerageza kurushiriza kugira abanywanyi b'ikinyobwa cya Brarudi ntibidoge canke bahave bibaza yuko twariko turabakinisha. Nico gituma Brarudi yabaye umpartenere wacu mukuru n'ino evenement kugira izofasha abantu bashobore kuronka ibyo banywa batidoga. Bon arakoze cyane kuko atwongereje ko mugabo nibutsa ko edition ya mbere ni ya kabiri niyo twagize ingorane z'ibinyobwa, twararengewe n'ibiharuro inzoga zose mu Cibitoke bakabugaza bakazizana, mugabo abantu bari benshi. Mugabo 3e edition nukuri twatashe saa 11 ntago inzoga za kesh n'inyama ivyande zari zikiriho. Bon Siren Vibes TV Siren Vibes TV
Vibes TV.